abantu ngo bitwara ko bagomba nagira ndababwire aha mwese nta n'uwo bagifise ahaje ngira ngo abantu bose ubonetse ngo bitwara ko bashaka mbe ntimwumva ko hashushe gahera kubera ko mutambura izo mpunzi ngo mugende muri gusa ibitaramo bijanye mareresi iyo tuzikoze tukoze model economique amabanki ntizikahura kuko bisaba ubundi bumenyi n'andi maspecificité ajanye na art ashobora kugira ngo hakenewe ikindi kigo gishyirwamo uburyo na leta nk'uko kenshi byagenze bibaye ngombwa leta nk'uko irondera uburyo hirya no hino igasaba ideni hanze canke twebwe ubwacu hagati yacu turazifashamo uburyo Ngabe indirimbo nta n'amavuzi ibihumbi amajana atatu irakwiriye ariko wumvise indirimbo yitwa ngo ibisusu inzoga n'ibebe zifite amamiliyoni bisigura yuko ugerageje kuraba abarundi ibyo bakunda n'ibigenyero none twebwe tubaha ibyo badakunda nimutureke tubaryohere kuko nimwatuzibirira imiziki eske Netflix mwayizibiriye ibintu bijanye na Snapchat na TikTok ibyo muzibire mu ndirimbo zacu biriyo none tubandanye turi mu muziki muri mamati kweli mutureke dutere imbere urakaza imijogwe Izindi wasema vumba subiramo Izindi wasema vumba Mutawaza na rutwa amajewe nagomba ishingiro cyane ishingiro nagomba guterera n'icyerekeye isoko uno munsi umurinzi w'umurundi afise ikibazo cy'uko yipasha cyane mu gukora imiziki igwa hanze kuko ngaha mu iwacu atasoko ryatunganije ngaha abavuga ati so ndirimbo ndashobora kugurisha uko none natwebwe mugihe natwe dufise nkuko mwavuze yuko muri budget tutari bata budget abarinzi bafise ari bikava yuko atamwimbu uva ku baro bari imyenda badandaza ku buryo na leta ishobora kutwiyumviraho bari mu mugambi wo kudushingira isoko ku buryo abarinzi bari gukora ziriya ndirimbo zigwa hanze cyane zijya usanga zidakurikiza n'umuco gutyo bakipasha ku ndirimbo dushobora kuronka isoko ngaha nyene hamahagaze ngaha nshaka kuvuga ikibazo kiri pastorero mugabo atari cyane ari igikorwa ca twese c'abenegihugu twese je narakoze uturirimbo tw'abana tuya twa Petero kiri muto nayo natukoze kugira abana ntibavuga baririmba Frère Jacques kandi ashaka yuko akaranga n'imico y'Uburundi byamaho rero kubera ko sinashoboye kuguma ndiha gumasohora izo ndirimbo kandi nta n'uburyo nari bufise bwo gusohora ama-image comme les dessins animés kugira abana batahure neza nta buryo usanga mu mateleviziyo nka isanganiro akunda kwerekana ziriya ndirimbo z'aba Frère Jacques z'abo hanze ugati twereke natwe tukogira izi ndirimbo z'iwacu abo abantu abigisha batwigishije kera tukiri bato ko biradufasha kumenya akaranga imico by'Uburundi iyo byavuye rero igikorwa si cyo jenyine igikorwa ni cya twese abarundi nasaba ubufasha yuko tungene twozironkera ama-image kandi tubandanye dusohora izindi ndirimbo kuko hariho n'izindi ziri mu bitabo abana bigishwa mugabo zidatera imbere nk'ibindi bihugu urakoze Imbere yuko tubandanya n'ikiganiro cyangwa se ikiyago cy'uno munsi kambanze ndakwibutse ko abo kwizera ari babiri gusa mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu yindi ntara waba uherereyemo aba bakugera mu kanya nkako guhumvya niba abandi bazogufatira ifoto kuvyifuza ukavuga ati koko umuhinga hingurwa n'uyundi ifoto nziza cyane ifotoye neza cyane ndetse ikoze ku rwego rushimishije igisubizo ni kimwe gusa Paso Studio na Popira Studio ni abayo Lionel na Paso chance paterne booking chance umwandikiye Lionel ku 62 amajana 52 amajana 95 Paso chance paterne bashobora kumuronka ku 71 ijana na 94 amajana 440 we make your memories unforgettable
twebwe dutuma ivyo wakoze canke se ivyakubayeho bitibagirana. Popular Studio, a solution of beautiful pictures in our area. Iki ni igisubizo c'amafoto meza cyane muri kano karere kacu. Ugukoresha umwanya ndetse no gukorera ku mwanya nivyo bituma bakomeza kwizerwa na benshi. Baje kubahwa abakozi bo mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo imico kama. Baje kubahwa abaririmbyi mwese n'abakora bisa nk'ivyo, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Nagomba rero banze mfate kano kanya banze ndabaramutse uvuga nti tugire amahoro y'Imana. Tugire amahoro y'Imana. Ndanezerewe rero uyu munsi kuba turose kano kanya ko kuba dukoraniye hano. Mbere nkabanza gusaba imbabazi, sinarimenyereye incererwa muri kamere yanje, ariko kuko nari nazindukiye mu yindi nama kandi bitakunda ko sohoka ntarayiheza, byatumye rero iyo nama yabaye ndende, bica bituma rero uyu mwanya warenze ko kwigenda gutya nyene ivyari muri kamere yanje koko. Muntunge rero, muntunge rwose, ariko kandi mu mwanya tuzakumara ndizera ko turaza kugerageza kugira ngo dushobore kwitunganya neza kandi tugakoresha neza. Uyu munsi rero ni umunsi muzima mu ndinganizo y'ibikorwa byo mu bushikiranganji. Narifujije ko uyu munsi nogira ikiganiro n'abaririmbyi, baba baririmba, baba abahinyanyura indirimbo bakazandika, canke ababikora vyose. Narifuje yuko twobonana tukayaga, nkumva ibyo mubona nkabumviriza. Ni vyiza kuko hariho ikintu canyigishije rwose muri izi ngendo tumaze igihe turiko turakora muri leta. Narahigiye ibintu bitari bike, narize ibitari bike, ndabona ko abenegihugu mu vy'ukuri barafise ivyiyumviro vyinshi cane bishobora gutuma n'ibikorwa twebwe abashikiranganje bikomera bose, ibikorwa dusanzwe turiko turakora. Murabona ubushikiranganje bufise ibisata bishika bine. Hariho iki gisata gikurikirana ivyinjira ry'Uburundi muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko. Hariho iki gisata kiraba ivy'urwaruka, igisata kiraba ivy'inkino,
n'igisata kiraba ivy'imico kama. Izi ngendo rero twagize, uravye ivyiyumviro vyagiye birava mu bene gihugu, mu vy'ukuri harageze n'ahantu tubona tuti dufatiye kuri bino vyiyumviro birashobora gutuma duhinyanyura cane vyinjiye ingene ubushikiranganji buriko burakora. Vyerekana rero yuko ari ingendo zatugiriye akamaro kanini cane. Maze kubona rero ko muri zo harimwo akanovera twashoboye gukuramo, niho nigiriye inama rero ko ubu ngiye kuraba ingene nohura umurwi ukwawo tukaronka akanya ko kuganira. Narahereye ku murwi wa mbere, uwo twarayazi. Umwebwe mu murwi wa kabiri ariwo w'abaririmbyi tugira tuyage. None rero nagomba ndabasabe ubwa mbere ho mwisanzure mbere murabaririmbyi, nta makoda ari mu bitwe, sivyo gahenda. Tugire ikiyago c'abavukana. Iryo umuntu afise, iryo agona arishikirize. Mugabo na cane cane iki kiyago twagombye kukigira kugira ngo ibibazo nyamukuru mwoba mufise mushobore kubidushikiriza. Muri izi ngendo twagize murashobora kuba mutaronse akanya ko gushika aho twari, mugabo uyu munsi akanya rero nakiwanyu, nta wundi abavangiye, sivyo gahera? Nta wundi abavangiye, akatwakabahaye mugakoreshe rero neza, mugakoreshe neza mu biyago tuza kugira, mugerageze uwufashe ijambo ageme ku ntego, ntimuce kure, kugira ngo uwundi aze kuronka nawe akanya ko kuvuga. Tugerageze tubikorereko. Nkaba imbere y'uko rero ndabaha akanya, mu vy'ukuri bwa mbere ho nagomba kubakeza ibikorwa mukora, ibikorwa vy'uburirimbyi, burya n'ibikorwa vyiza cane. Iki gikorwa reka ndayite ko ari n'ingabire muba muriko murakoresha, burya ntifise bose, kandi Imana irafise ingene yatoranije abantu. Mwebwe rero iyo ni ingabire Imana yabahaye, kandi ifise ico iterera mu gihugu. Iyo ngabire rero tukifuza ko mu gihugu cacu c'Uburundi iba ingabire ishikamye, ishinze imizi, ikora neza.
muragenda murabe ahantu hose hitwa ko hari ibiteramo nta karirimbo kigera kabura, nta karirimbo kigera kabura. Genda mu mazu y'abantu akaririmbo, hari n'umuntu adashobora kuryama akarariro katariko karavuga, karya kaziki kamuryamika, akaziki. Muraraba n'iyi migambwe ahantu abanywanyi bumvise akaziki niyo birukira baje. Genda mu mashengero, shaka uri umuvuga butumwa umeze gute, udafise umurwi w'abaririmba babiryosha bakabigenza neza, abakirisu baraguhunga bakigira imanza z'ubugeni, zo gukwa n'ibindi, eka mbere nazirya zitaryoshe. Akaziki usanga karimwo mugabo akaziki kajanye n'ivyo. Vyumvikana ko rero mufise ingabire ihambaye cane, ingabire ihambaye. Iyo ngabire mu gihugu ishoboye gushigikirwa igatezwa imbere, abariko barayikora bakayikora neza, nagomba ndababwire ko bigaruka kikabicira mu gihugu. Nagiye ahantu mu gihugu kimwe, hari muri Serbia, nshitseyo umushikiranganji yanyakiriye niwe yadirimbiye, yaratunganije igiteramo, acambwira ati uyu munsi ndifuza ko nza kukuzimana ku mugoroba, yazimaye umuziki kandi wari uryoshe. Ndakunda umuziki rwose, kumviriza ndawukunda cyane, ndawukunda rwose gushika ku rwego ntobabwira. Ikintu ntashoboye kandi ntazopfa nshoboye no kuja muri boîte d'or, ico abavyeyi barakimbujije, n'uwo nizeye yarakimbujije, kandi ndamwubaha. Mugabo nagira ndababwira ndakunda akaziki, ndagakunda cane. Rero baririmbyi murafise ikintu kidasanzwe, ico kintu hamwe twogitunganya neza murabona hariho ibintu biherutse muri iyi minsi. Sense yarafashe ingingo, kandi ingingo ihambaye nkoramutima, ingingo izifasha kugira ngo imico n'imigenzo y'igihugu c'Uburundi dushobore kubizigama. Yewe hari indirimbo usanga nyene bigoye, uravye uko Abarundi twarezwe, twakuze, twagizene, nukuri hariho indirimbo bisaba yuko tuza turanyingisha buhoro buhoro, sivyo gayene, tunyingishe ntituje kure cane, ntituje kure y'imigenzo, imico y'igihugu. Kandi burya mwebwe murafisemo uruhara runini rwose, uruhara runini. Tukabahamagarira yuko indirimbo nka bene zirya muze murazireka. Burya
amajambo ni menshi mushobora gukoresha kandi mugasanga indirimbo zanyu zirimo akanovera kadasanzwe, ariko muri rusange turashima ibikorwa mukora. Muri rusange turashima ibikorwa mukora. Kubw'ivyo rero nibaza yuko ikiyago twokibugururira tukabaha akanya kugira ngo namwe ivyo mufise biri ku mutima mubishikirize, hanyuma natwe muri kino kiyago nyene harya iminwe iryo hinyuranye, ico tuza kumva biciye muri ico kiyago natwe tubaza kukibashikiriza. nkaba rero ndabaha ikaze, Imana ibahezanye. Nansi twantanguye ishima cyane twigoro twa leta ikirabura kugaruka ikano kubwira ico kama nkaho twaze kubona bitari kibazo kuranguka kandi dushima n'abakungu agashima masterland ego narifise iciyumviro nkuko mwabyumvise mukamumagarira ko twokora tukitanga tukabironse karite ibintu byiza byoshobora kugiganwa no mu bitandukanye bikaba iryo soko, ariko nkuko tuba twivuga hari ikibazo cy'uburyo usanga budakwiye budakwiye ngo dukore investisema ku rugero ubwo mu karere cyangwa ku isi babikora. Nasavuga ati rero hariho umugambi muri leta wo gushyiraho natwe ikigega cyangwa ikigo cyoba kimeze nka payeje ariko kiri specifique ku mico kama, kuko nyarugije bavuga yuko payeje cyangwa ibiki bigamije biza nagi mushiraho irorohereza ababikora bitwara n'ubwiza mwimbu twitwa entrepreneur, ariko twegeye amamodeli economique zacu dufise zijyanye na art gutegura ibitaramo bijyanye no gukora amareresi. Iyo tuzikoze tugakoze modeli economique amabanki ntazitahura kuko bisaba ubundi bumenyi n'andi maspecificité ajyanye na art. Ashobora ati rero hakenewe ikindi kigo gishyirwamo uburyo na leta nk'uko payishi byagenze, bibaye ngombwa leta nk'uko irondera uburyo hirya no hino igasaba ideni hanze cyane twebwe ubwacu hagati yacu turazifashamo uburyo wumvise iciyumviro kirumvikana. Simbizi wasema vumba. Subiramo. Simbizi wasema vumba. Amajewe nagomba ishingiro cyane icyo nagomba guterera n'icyerekeye isoko. Uno munsi umurinzi w'umurundi afise ikibazo cy'uko yipasha cyane mu gukora imiziki igurwa hanze, kuko ngaha mu iwacu atasoko ryatunganijwe ngaha bavuga ati so indirimbo ndashobora kugurisha uko. Nena twebwe mu gihe natwe dufise nk'uko mwavuze yuko muri budget tutari bata budget abarinzi bafise, ari bikava yuko atamwimbu uva ku baro barimye ntibadandaza uburyo na leta ishoboye kutwiyumviraho. Bari mu mugambi wo kudushingira isoko ku buryo abarinzi bari gukora ziriya ndirimbo zigurwa hanze cyane usanga zidakurikiza n'umuco, gutyo bakipasha ku ndirimbo dushobora kuronka isoko ngaha nyene. Amabwiriwe duhishije musanzwe n'umushikiranganji w'akarere, turabona mu bindi bihugu birategura ibitaramo bihuza akarere mu ngabo abarinzi b'abarundi ntibigera baserukirwa. Bari umugambi wo kuzamurondera izo connection z'akarere dusanzwe turimo ka East Africa, ku buryo umurinzi avuga ati iyo habaye ikoraniro n'abandi barinzi batwara Uganda, Abanyarwanda n'Abakenya, hari igihe bahura mu bintu bya art na culture. Bari uwo mugambi hariho gukora twebwe abarinzi bacu ushobora gutangura gusohoka mu karere imbere yuko baja hanze. Murakoze. Mugabe indirimbo nta n'amavisi ibihumbi amajana atatu irakwisi, ariko wumvise indirimbo yitwa ngo ibisusu inzoga n'ibebe zifise amamiliyoni. Isigura yuko ugerageje kuraba abarundi ivyo bakunda n'ibigenyero, none twebwe tubaha ivyo badakunda. Mutureke twaryohere kuko nimwatuzibirira imiziki. Eske Netflix mwayizibiriye? Ibintu bijanye na Snapchat na TikTok ivyo muzibire mu ndirimbo zacu biriyo. None tubandanye turi mu muziki muri nonante kweli.
mutureke dutere imbere urakoze imico kweli hama mpagaze ngaha nshaka kuvuga ikibazo kiri pasonero mugabo atari cyane ari igikorwa ca twese c'abenegihugu twese. Je narakoze uturirimbo tw'abana tuya twa Petera kiri muto nari nadukoze kugira abana ntibavuga baririmba Frère Jacques, kandi ashaka yuko akaranga n'imico y'Uburundi vyamaho. Rero kubera ko sinashoboye kuguma sohora izo ndirimbo kandi nta n'uburyo nari bufise bwo gusohora ama-image comme les dessins animés kugira abana batahure neza, nka kurya usanga mu mateleviziyo nka Isanganiro akunda kwerekana ziriya ndirimbo z'aba Frère Jacques z'abo hanze, ugati twebwe natwe tukogira izi ndirimbo z'iwacu abo abantu abigisha batwigishije kera tukiri bato, ko biradufasha kumenya akaranga imico vy'Uburundi iyo vyavuye. Rero igikorwa si cone jenyene, igikorwa ni ca twese abarundi. Nasaba ubufasha yuko kungene twozironkera ama-image kandi tubandanya dusohora izindi ndirimbo, kuko hariho n'izindi ziri mu bitabo abana bigishwa mugabo zidatera imbere nk'ibindi bihugu. Murakoze. hanyuma rero Masterland aravuga ko batagira uburyo bwo gukora umuziki kuko bisaba uburyo butari buke. Umwe hariya niwe yahavuye anavuga ati bisaba umutahe, kandi nibyo umuziki urasaba umutahe munini uravye ibikoresho birazivye rwose. Ati hari hakenewe rero ikigo nka paeje gishobora gufasha uko paeje iriko irafasha urwaruka, hanyuma hakaboneka ikigo gifasha abanyamuziki. Ahubwo nagira ndababwire ko paeje namwebwe murimo mubifasha, namwebwe murimo mwavuze muti hari igihe biragorana kumbura ngira ngo nuko baba babona mu buryo bwihuta mudaca muzana ibintu bibonekana. Mugabo namwebwe murimo mubo paeje ijejwe murimo, burya mwagize umugambi mwiza unobo imeze neza, ndizera yuko bo gushigikira umugambi wawe werekanye ukerekana ingene uwo mugambi wifashe yuko ugiye kwinjiza. Erega hajya ikintu ibi bintu byanyu birazana amafaranga, mugabo bisaba ko biba byateguwe neza. Rero mu by'ukuri leta paeje yayishizeho kugira ngo ifashe urwaruka rwose, ariko mu bundi buryo bwihariye nibaza ko gushika muri kano kanya by'ukuri biracagoranye. Murabona ibihe igihugu kivuyemo ni ibihe bitoroshe. Ubu naho rero niho tukiriko tugerageza kuremangana muri bino bihe. Turacagerageza nyene guhangana n'ibiba vyihuta kuruta ibindi, ariko kandi niki nkiyumvira neza yuko ari kimwe mu bishobora kuja mu bindi vyiyumviro. Mugabo ndabasaba mwiture izi za paeje kugira zirashobora kugira ico zibafashije. Sibizi aravuga ati yagarutse kuri bya bindi nyene by'amasoko. Ivyo navyo nibaza yuko nagerageje kubyishura. Boniface ariwe Bface nivyo hariho indirimbo na cane kugwaruka wumva umengo nizo ziruvyura rwose. Mugabo ingorane duca tugira natwe rero nk'abavyeyi,
dusha twiyumvira tuti none ga yemwe izi ndya turiko turagaburira abana ejo zizobatunga canke zizobica. Uri umuvyeyi umwana umugaburira ikizomutunga kikamuzigama, ntushobora kumugaburira ikintu ubona kiza kumuzanira ingaruka mbi mu nyuma. Yego nivyo mwavuze muti mbego ni hit zihitiga nivyo ziba zigezweho, ariko oya natwe nico gituma turiho kugira ngo hatange umurongo. Hagaragira n'ababwiye igihugu coreka abantu ngo bitwara ko bagomba. Nagira ndababwire aha mwese nta n'uwo bagifise ahaje, ngira ngo abantu bose ubonetse ngo bitwara ko bashaka, mbe ntimwumva ko hashushe ga yewe kubera iki mutambura izo mpunzi ngo mugende muri gusa. Harashushe kubera iki mutambura ati reka twigire kurya nyene. nuko nyene burya igihugu cose kirafise intumbero kigira kandi gitanga. Burya kandi nagira ndababwire ivyo byose biryoshe siko bitugirira ikimazi. Ibyo byose biryoshe siko bitugirira ikimazi. Kuri Bface ndamwumva wavuga ati niho duhera tuva, mugabo Bface yibonera udufaranga gusa. Mugabo hariho ubundi nawe Bface nka leta yo ikiraba none naho Bface tujye duhera tubitsa mu mufuko, none kazoza k'igihugu nako bizogenda gute? Nico bituma rero uca usanga ingingo nka bene izi zifatwa kandi simbi. Burya ni na byiza kugira ngo namwebwe hirya y'ejo muzobandanye muronka abantu babumviriza, kuko hari n'ibintu bashobora kumviriza ugahaba usanga bitumye banabaho igihe gito cyane, ntibazo kumviriza umwanya muremure. Rero iyo niyo nshingano ya leta. Sense nimutahure leta y'u Burundi, nimutahure yuko turabavyeyi dutegerezwa gutunganiriza abana bacu bose. Rero ibindi navyo abari kubikora canke batari kubikora, ivyo no kuvyihanganira mu bifate kujya nyene vyagenze. Hanyuma rero Inesi yavuze kuri iki kijanye na tujya turirimbo twakera twogaruka tugafasha. Hariho umuntu yagize indirimbo ijya irimo iyo yavuze ni wewe nyene. Sijya ndirimbo ni nziza cyane sa ntizashimiwe. Erega nuko nyene zishimiwe, nuko nyene. Mugabo by'ukuri iyo ndiko ndatwumviriza jewe mpora numva nezerewe cyane, zirashika ku mutima. None rero burya wo kwitura abantu hirya no hino ntihobora abagufasha, ntihobora abagufasha kuko tujya turirimbo natwo nyene nitwiza. None rero jewe niyumvira
urazegera ubushikiranganje bw'ubwo buri cimviro buguha nibaza yavyumvise umuyobozi mukuru abijejwe niho buri cimviro uronka kandi kumbure cogira ico kigufashije kubw'ivyo rero nkaba ndabakengurukiye cane ndabashimiye tuyaze neza